nico abanyagihugu bafise amatongo yabo muri Kizingwe Bihara. Ico kibazo twaragituye inzego, ariko gushika ubu turabona intumbero kiriko kirafata ntitunezereza abanyagihugu twebwe dufise amatongo. Uwo ndagitumbereza umuvugizi wo mu bushikiranganje w'inyubako bwo Obuha kugira ngo barabe ntihagire ihohoterwa ry'umunyagihugu asanzwe yari afise itongo ngaho yoribura rikaronka uwundi atarasanzwe ahafise. Murakoze. Abo banyororo rero bari bafashwe baraja mu butungane mu mpimba, bari bamaze imyaka 2. Turumugwi w'abantu turenga 60, tumaze imyaka 2 twitaba ubutungane mu masentare ari Bujumbura. Tumaze kugera ku isango igira 11 muri sentare ya Ntahangwa twitaba ubutungane, ariko tutashobora kuronka abo banyororo. Ubu rero ku masango 2 akurikiranye sentare yaduhaye twasanze abo banyororo bararekuwe mu gihe bari badufitiye amafaranga arenga 246,000,000. Abo banyororo bamaze kurekurwa, ubu turabuze aho ducira nayo tumira, kuko ntitubona aho tuzokongera kubabonera n'ingene tuzoshobora kuronka utwo dufaranga twacu bari batwize bakoresheje uruyeri. Ikibazo kigira kabiri. Ikibazo cya kabiri ndagitumurije ku muvugizi w'umushikiranganje ubutungane. Ikibazo mu Rumonge dufise ikibazo kimwe. Urabona twebwe abanyagihugu abasuma ni benshi ngaho iwacu. Abasuma batubomera amazu bakadutera, abandi bakagomba kutwica. Ufashe uyo musuma ukamuzana ngaho, ejo nijya ejo ukamusanga muri kumwe, agaca kubwira je ndafise amahera narekuwe. Nagomba namubaze umuvugizi w'umushikiranganje w'ubutungane niba amategeko uko yavuga cyane. Urakoze mwene gihugu agira kitari gito kumva ko ikivuko cya Rumonge kigiye gutunganywa kugira ngo cyubakwe kibe ikivuko nk'ibindi, ariko mu mwanya bitari bwo bubakwe abadandaza bakora ibidandazwa mu gihugu cya Tanzania bakoresheje amato mato basanzwe bapakuriraho ibidandazwa byabo. Ibyo bidandazwa bakabipakurura muri kino gihe inyubakwa zari zihari two kwita amadepo zose zahitanwe n'amazi, ubatanyubakwa n'imwe ikiriho niyasigaye ihagaze. Ubu hatse kano kazuba amazi yarakama, ariko iyo akavura kaguye ibidandazwa biba byapakuruwe bikapakurirwa muri icyo gihangari biraheva bikononekara. Aho bikononekara mu gihe abadandaza batari bake bahagirira uruhombo uhereye ku miliyoni 10, ugasanga ugize uruhombo ruto ruja ku miliyoni 5. Musaba iki rero? Icyo nsaba rero, nsaba ko icyo kivuko cyotunganywa kikubakwa, twongere dutunganirizwe ibijyanye n'ubwo bubiko, kuko n'ubu abadandaza baguma bazana ibidandazwa ariko nta bubiko bafise babishiramo mu mwanya bataba baragera kugira ngo bavyunguruze babishikane mu masoko bategerezwa kubitwaramo. Nifuza ko mwo kwishurwa nande? Icyo nacerekeje umushikiranganje w'ubudandaji. Ikibazo kigira kabiri naco nyene cerekeye ubushikiranganje bw'ubudandaji. Haraheze igihe kitari gito habaye itunganywa rishasha ry'amasoko agenga leta, ariko imbere ryo tunganywa mu mwaka wa 2014-2015 harabaye akageso kiyadukije mu gihugu cyacu cy'u Burundi ku guturira amasoko. Aho iryo tunganywa rishasha rero bisokeye ritarasohoka, abadandaza baratewa kamo kuko bashobora kubaka aho bishoboka inzu z'ubudandarizo. Izo nzu rero zikaba zarubatswe mu gihe zubatswe ariko ntibiyadukije, kuko
baragiranye inama na komine bayisaba ko yobubakira amazu akomeye ashobora kuzokinga impanuka z'umuriro mu gihe iryo soko ryoramuka ritewe. Komine yabishuye babwira yuko ata buryo ifise bwo kubaka izo nyubakwa zigize isoko, ibasaba ko boyubaka bakoresheje uburyo bwabo, baraheza barabikora, babikora ku masezerano azwi. Aho rero haziriye itunganywa rishasha ry'amasoko yagenga leta, abo badandaza abatari bake baza bamaze guhomba, bahomvye mu buryo bw'uko bari barafashe amadeni yabafasha kubaka izo nyubakwa z'isoko. Abo rero bafashe amadeni biraheva birabagora, bimaze kubagora bishoboneka yuko borondera iyindi nzira kugira ngo bashobore kwishura ya madeni no kubandanya bakora. Ivyo rero bimaze kuba, ariko uvunaguye ikibazo ngomba kubaza niki? Ikibazo ngomba kubaza ni cerekeye abubatse, kuko abatari bake batahavuye baronka amahirwe yo gukorera muri ivyo bibanza, ari nabo bubatse izo nyubakwa bakazubaka ku masezerano. Uno munsi rero bibaza ati none twebwe tubaye abande ko tutiyadukije mu kubaka, twubatse ku masezerano ya komine, uno munsi tukaba turi hanze, bizoheza bigende gute? Ngibutsa kandi ko inyuma yaho hariho nikete ryasaba yuko hoba amatohoza yaraba ibijyanye n'ibyo abadandaza bavuga ko bubatse, niyo basanga rero ibyo bavuga ari byo, abo badandaza bijyanye n'inyubako ko bohezwa bakarenganurwa bagasubizwa ubwo burenganzira. Nabaza rero makete yoba yarabashikiriye, nimba atabashikiriye mbega indongozi za komine zoba zaragize amatohoza nkuko zabisabye, ziraheza zibika mu kabati? Murakoze. Ufise ikibazo ca mbere agomba kugitumbereza ku muvugizi wo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, ndetse aragifashanya n'umuvugizi wo mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Haraciye imyaka iri kirababa hafi 6, abo bakozi twarirukanwe, turagenda duheraniwe imishahara y'amezi ashika 12, ndetse ntitwanatekererwa. Ico kibazo twaragikurikiranye birebire, ndetse turashika no mu rwego rw'umukuru w'igihugu Sebarundi aratwumva ko tutarira busema. Ubu rero ico kibazo bari bagitumbereje kuri abo bashikiranganje kugira badutunganirize. Twarabituye keshi bakatubwira ngo bariko baraciga. Bagomba rero tubaze aho izo nyigisho kugira batwigira ico kibazo, kugira dutunganirizwe, kuko turi mu magorwa ateye ubwoba. Benshi bari bapanze amazu, benshi bari barafashe amakredi mu mabanki atandukanye, barubaka baritunganya mu tuntu n'utundi. Ubu ya mabanki yaratanguye kubafatira ivyabo. Bagomba dusabe rero abo bashikiranganje batwigira ivyo bibazo, bazoba bagize neza. Ikibazo kigira kabiri nico abanyagihugu bafise amatongo yabo muri Kizingwe Bihara. Ico kibazo twaragituye inzego, ariko gushika ubu turabona intumbero kiriko kirafata ntitunezereza abanyagihugu twebwe dufise amatongo. Uwo ndagitumbereza umuvugizi wo mu bushikiranganje w'inyubako. Turabona rero ari ivyo ishirahamwe rijejwe kuraba abo bene amatongo bariko baragira ico bita attribution provisoire, ariko turabona ko abanyagihugu hari abariko bararengana. Nta kuntu umusangwa wosanga wewe ntiyeretswe aho itongo yo kubaka nawe, mugabo ugasanga abahawe n'iryo shirahamwe nibo bariko barashigwa imbere. Tugasaba rero yuko ubwo bushikiranganje bwo kurikirana ico kibazo hafi, ndetse bagakorana na kijya kigo Obuha kugira ngo barabe ntihagire ihohoterwa ry'umunyagihugu asanzwe yarafise itongo ngaho yoribura rikaronka uwundi atarasanzwe ahafise. Murakoze. Muri komine Gihanga, intara ya Bubanza,
zone ni Buringa, umutumba ni Buringa, segiteri ni Kagaragara. Banyakubahwa jewe mfise ikibazo si caje nyene, tugera ku ningo 448. Banyakubahwa twebwe twavukiye aho mwumva mu Kagaragara, niho twavukiye, niho twakuriye. Mu 2018 bakuye y'imihana baduhereza amaparasera, mugabo imirima yasigayeyo. None gushika uno mwanya n'isaha ikigo BPI carafashe iyo mirima yacu igishira mu ishamba cimeza cya Rukoko. Ntitugira aho ducira, ntitugira ayo tuvuga. Twasaba umuvugizi w'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ko bodutunganiriza muri ico kibazo cacu. Murakoze. Je nitwa Muke Erasme, nkaba mvuka ngaha muri komine ya Rumonge, umusozi wa Rukinga. Ndi umwe mu bantu bashikijana n'abandi bafite ingorane n'ikambi ya Rukinga, aho batwi kambi ya Rukinga. Iyo kambi kuva bayubatse niho hari indimo z'abantu, ibigazi, imyumbati n'ibindi. Kuva ico gihe haheze imyaka 45, nta n'umunsi n'umwe bigeze baduha umuzibukiro gushika uyu munsi. Twarasavye duserembeza batubwira ngo turindire gushika uyu munsi. Umugabo bo ibigazi barakotesha, isi ndimwa bagakotesha, nta na rimwe natwe batwiyumvira nk'abanyagihugu babo. Twasaba nyakubahwa, iki kibazo kimaze imyaka myinshi murashumva na mwebwe. Aha dusigaye tuvuga turabuzukuruza, bene amatongo baratashe. Mu myaka 45 bakatari mike dutebetse umukanda. Twari dusabe rero iki kibazo mu kudushikana imbere y'umukuru w'igihugu ashumve canke mu kimwibutse nibaza ko yamaze gucuva kuva kera. Baturenganure, baduhe umuzibukiro nk'uko abandi baronka imizibukiro bisunze amategeko y'igihugu. Murakoze. Imfuza barinda bishura. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Murakoze. Ukurikira. Murakoze. Francine Hakizimana, abandi umwene gihugu aba ku mutumba wa Mibanda, zone Kizuka, komine ya Rumonge n'intara nziza ya Rumonge. Hama ikibazo canje ndacerekeza umuvugizi wa nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Ni ikibazo kijanye n'ikigongwe, kuko hari abanyororo twari twarafatishije bari batwivye amafaranga muri vya bindi vyo kwibishura yeri. Abo banyororo rero bari bafashwe baraja mu butungane mu mpimba, bari bamaze imyaka 2. Turi umugwi w'abantu turenga 60, tumaze imyaka 2 twitaba ubutungane mu masentare ari Bujumbura. Tumaze kugera ku isango igira 11 muri sentare ya Ntahangwa twitaba ubutungane, ariko tutashobora kuronka abo banyororo. Ubu rero ku masango 2 akurikiranye sentare yaduhaye, twasanze abo banyororo bararekuwe mu gihe bari badufitiye amafaranga arenga 246,000,000. Abo banyororo bamaze kurekurwa, ubu turabuze aho ducira nayo tumira, kuko nitubona aho tuzokongera kubabonera n'ingene tuzoshobora kuronka utwo dufaranga twacu bari batwize bakoresheje uruyeri. Twagomba rero banyakubahwa muduhe umuco n'intumbero y'ingene ivyacu vyokomozwa, n'ingene abavyagirizwa imbere y'ubutungane kandi bari bashengejwe, ingene twoshobora kubaronka kugira ngo ivyacu dushobore kubironka. Murakoze. Ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Ego aba bantu barekuwe kuri ikigongwe c'umukuru w'igihugu, kandi mu mwaka uheze ntabwo bari barekuwe. Murakoze. Mbega ni bangahe? Ni 2 bari mu mpimba. Twagahungu Jamari sanzwe ndi umwe mu bene gihugu bashika nk'amajana 5 barima igiterwa c'umuceri ku mutumba wa Dava Busongo, ko zone Gihanga, komine Gihanga, intara ya Bubanza. Twebwe tuvuga ku karenganyo dukorerwa n'umugabo witwa Kubwimana Vincent, aho afise koperative yitwa Ingo Dukore.
iyo koperative ayigira nk'urwitwazo mu gusahura amatungo y'abenegihugu ndetse n'amatungo y'igihugu biciye mu ishyirahamwe SRDI, aho ku igenekerezo kuzabibonekeza uhereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bakazabamera nk'abihoyahoya mugabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane mu kwezi kwa mbere itariki 22 niho umwenegihugu wa mbere byagaragara neza ko yahise kugandagurwa, yambugwa imodoka, yambugwa n'umwimbu yaravuye kugenya, yambugwa kumbure n'imbuto agiye gukengeza, gushikaho imanza zihera mu ntara ya Bubanza ziraja muri parike ya Ntahangwa ndetse no kwa procureur kizigenza wa Republika. Mugabo gushika ubu iyo dossier iri kuri RMPG 8268 ijyanye muri ibyo biro bya procureur general kizigenza wa Republika bitera imbere, ariko uyo Kubwimana Vincent aridegembya kandi akaguma no kugandagura abantu. Ivyo na buramatari wa Bubanza arabizi kandi twanamushimira cyane kuvyo ashoboye, yarabikoze cyo kimwe n'ubwo bw'umuza w'abarundi baragize ico bafasha mu gukinga ko haba abantu bose segwa amaraso. Twaranitavye mu rwego rw'igendereza ry'igihugu duherekejwe n'ubwo bw'umuza w'abarundi. Kuri uwo munsi twatabarijwe n'ubwo rwego nyene, dutabarizwa na buramatari na Bubanza, tugatangara kubona ubutungane bushobora gukingira ikibaba umuntu ariko ari babene gihugu, yongera abahohotera mu kwamura ivyabo, mugabo ubutungane bugaca bukwega amaguru mu gutunganiriza abo bene gihugu. Ubu rero musabiki twege ico dusaba ni ibintu bibiri. Dusaba ko iyo dossier iri mu butungane muri parike generale ya Republika yova mu kabati ikagenda kuburanishirizwa aho itegeza kuburanishirizwa, hama tugasaba ko n'amafaranga yoharurwa neza yibwe muri societe ya SRDI atarishwe ashobora kuba arenga miliyoni 100, ko yoharurwa neza akinjira mu kigega ca leta agasahiza mu bikorwa by'iterambere. Hanyuma natwe nk'abarenganijwe twitwa ngo turabakiriya biwe atamasezerano agaragara ko dukorana nawe, ariko abikora ku mvo z'igikenye, tugasaba yuko ubutungane bwokora ico bujejwe. Hanyuma tugarangiza dusaba ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yoturonsa umubonano tukamusigurira ikintu cyose mwido nido, akamenya umutungo w'abene gihugu n'umutungo wategwa kwinjira ca leta iyo wagiye akadufasha kuwishuza. Hanyuma akongera agategeka ubutungane gukora ico bujejwe kugira ngo abantu mwene abo bahohotera bakambura bene gihugu ivyabo bakihaga n'amatungo ya leta bagahanwa hisunza amategeko. murakoze. Jewe nitwa Hamisi Ndayizeye. Ikibazo cyaje ndagitumbereze umuvugizi atwara ibintu n'ibi akatina kwanza. Hamisi Ndayizeye avuka he? Hamisi Ndayizeye no Rumonge, komine Rumonge, ku mutumba umugihwanya hanyene mu Rumonge. Mubajije nderero ibibazo bitatu. Mubaza nde? Ikibazo ca mbere kandi mubaza ibibazo bibiri gusa. Mubaza nde? Umuvugizi atwara ibintu n'ibintu. Nibaza ko ari ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu. Duga kwijambo. Hano. Ubudandaji. Hamisi duga kwijambo yakumvise. Ikibazo canje wege n'abantu tugenda kwirondera ubuzima, bigira muri Zambia, tukagenda muri Sauza, tukagaruka n'indege, ugasanga umuntu ugiye kwirondera ubuzima bwawe bw'umuryango, ugarutse ushise ku kibuga c'indege aho Bujumbura, ugasanga uzanye ishakoshi imwe. Iyo shakoshi imwe ugasanga ufite telefone zibe zitanu. Ushise hajya ukamubwira izi telefone zaje ni zibiri nkoresha, iyi nayo yanditse izina ni telefone ya mama canke ya papa. Ugasanga umuntu akaca kubwira agenda hariya muri Oberi. Ugiye muri Oberi
ushitse hariya ugasanga baguteye amahera menshi. Rero ivyo bintu yo abizi nawe nyene telefone zitanu zine abizi kweli kabisa. Ikibazo kigira kabiri. Ikibazo cha kabiri ndagitumureze ku muvugizi umushikiranganji ubutungane. Ikibazo mu Rumonge dufise ikibazo kimwe. Urabona twebwe abanyagihugu abasuma ni benshi ngaho iwacu. Abasuma batubomera amazu bakadutera, abandi bakagomba kutwica. Ufashe uyo musuma ukamuzana ngaho, ejo nijya ejo ukamusanga muri kumwe, agaca kubwira je ndafise amahera narekuwe. Nagomba namubaze umuvugizi w'umushikiranganje w'ubutungane niba amategeko uko yavuga cyane. Urakoze mwene gihugu agira. Nitwa Akimana Ivan, nkaba ndi umwe mu batowe mu nama nkuru y'ugwaruka ku rwego rw'igihugu mugabo mu gisagara ca Bujumbura, ndi umwe muri benshi. Ikibazo canje rero gihagaze kuri urwo gwaruka. Ugwaruka rushomereye rwakoze muri rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi hamwe n'ubworozi. Harimwo bamwe muri bo bakoze iminsi irenga ku yari mu masezerano bahawe. Mbega ko haheze amezi atari make, mbega ntibaraheza guharurirwa amafaranga ajanye n'ico kiringo barengeje ko kugira babatunganirize? Ariko ntiwavuze uri kurabaza, ntiwavuze uri kurabaza. Ikibazo canje ndagitumbereje ku muvugizi w'umushikiranganje wa mbere. Ugwaruka rushomereye rwakoze muri rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi hamwe n'ubworozi. Hariho bamwe muri bo bakoze mu iminsi irenga ku yari mu masezerano bahawe. Mbega ko haheze amezi atari make, mbega ntibaraheza guharurirwa amafaranga ajanye n'ico kiringo barengeje ko kugira batunganirizwe? Mbega bazoronswa ryari urupapuro rwemeza yuko bakoze ico gikorwa, attestation de service rendu mu gifaransa, ko vyari kimwe muri ayo masezerano y'ico gikorwa nyezina? Murakoze. Iyo minsi nitwa Nzobabona Damas, abamvuka muri zone Buruhukiro, commune Rumonge n'intara ya Rumonge, nkaba ndi umwigisha. Ikibazo canje ndagitumbereza ku muvugizi w'umushikiranganje w'indero hamwe n'umuvugizi w'umushikiranganje w'abakozi n'akazi. Kira mwaka ntibasiba gutangwa akazi ku bantu mu bushikiranganje butandukanye, kandi muri ubwo bushikiranganje butandukanye akaba ari abakozi usanga bafise ibibazo bitandukanye. Basanga nk'umukozi agenda nk'ibirometero 15 kugira ngo ashike yakorera. Nashaka kubaza none korohereza abakozi basanzwe bari kuri aho kazi, hanyuma abo bashasha bakabashira aho handi kugira ngo uwo muntu usanga ari ukazi nawe usanga afite ibibazo bitandukanye, hari ico byo kwica muri ya mbono ya leta ivuga ko mu 2040 zo bari igihugu cifashe, mu 2060 zo bari igihugu giteye imbere. Ikibazo naco kigira kabiri ni kibazo nerekeza umuvugizi w'umushikiranganje w'indero. Twebwe harimo abigisha dukorera muri NODPR Rumonge dufise ibibazo by'ingwara. Twaranditse amakete twandikira umushikiranganje tugiye Bujumbura. Ayo makete yakiriwe, batuhaye inimero ya telefone tuzoshisha ko ibibazo dufise. Iyo nimero ya telefone nayo urashobora kwandika, mu nyuma akakubwira ko nivyo wanditse bitakiboneka worungika ibindi. Rero ikibazo dufise ni ikibazo c'ingwara, kandi na strategie nayo de fonctionnaire iremerera umukozi kuja kwivuza, kandi ikemerera umukozi ko hoza komisiyo medicale ikaraba ko gishoboye gukora nuko yohabwa akaruhuko k'ingwara. Twashaka kubaza none twebwe abantu dufise ivyo bibazo ko tugenda muri DP bakatubwira twebwe hasi ho mwobariza ni mugende Bujumbura. Twagende Bujumbura bakaduha nimero ya telefone. Iyo nimero ya telefone nayo nta nyinshi turaronka. Twashaka kubaza iyo twobariza ibibazo byacu. Murakoze ugira 9. Najewe sanzwe n'umwigisha. Bisi ibibazo bibiri. Kibazo kimwe kumbure
nibaza ko umushikiranganji w'ubutungane ariho ndakibariza umuvugizi waho nibaza ko aza kumfasha. Cya kabiri nacyo numvirije aho maze iminsi mbaza nibaza ko nza kuronka inyishu ivuye ku muvugizi w'umukuru w'igihugu. Mfite ikibazo rero cya mbere kijyanye n'ubusuma. Twihweje turi mu bihe abasuma kabisa bari ku muvuduko uteye ubwoba, kandi turetse kuvuga ibyo tubona mu mazu, ababiba ku buryo bw'ubuhinga nabo tumenga barakomeje, kandi uko bakomeje niyo bafashwe abasuma ubu bariko baregerezwa mu nyamiramabi canke muri parke umenga bagenda nk'uko umenga bari mu buhungiro. Kumbure tuca twaba iyo bariyo niyo imanza zabo zaciwe, dusanga umenga iyo bari kw'ishure kwispecializa mu buryo bwo kwiba, ko turazi ibiharuro by'abashishikara kwibwa, aho tugeze amaso tuguma dusanga umenga bibwa n'abasanzwe bari mu minyororo. Ariko duga kwijambo muko murasigura gose. Rero ikibazo nabaza abantu bajejwe ubutungane, kuko bana babajije kare bati muri ARCT bariko bategekanye iki kugira ngo ubusuma bugabanuke, mugabo nta kintu twarose nk'isho. Baraza kubishura bavyumvise. Ikibazo cya kabiri ni ikibazo cy'igihombo cy'umukuru w'igihugu. Ni vyiza kandi Imana imuhezagire agenda agira ikigombo, ariko nk'uko abandi bavuze muri ibi bihe by'ikigombo cy'umukuru w'igihugu hari abantu baba basanzwe baciriwe imanza kandi hari ibyo bononye canke bivye. Uwavyibwe wewe iyo akoresha agatahe yaguranye ari oblige yo kuriha. Uriya nawe ari hariya mw'ibohero yafata mitonga yacira ubanza bwo kuriha agaca ahura n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Nabaza uriya nawe yari yaribwe ko yari yariye ideni nawe niyashengezwe mbega azokugwayo nawe n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Murakoze. Agenda kose harabaye rusansuma, harabaye gushikiriza intonde z'ibintu byose, haba mu ikomine, haba mu ntara, haba mu bushikiranganje, haba mu rwego rwo kwivuna abansi, byose byarashitseyo. Nta na hamwe bitigeze bishika, mugabo inyishu yaguma ivuga ngo nimurindire gushika uyu munsi. Urubanza none go bari mu butungane. Uwo mwarituye inzego z'ubutungane canke inzego zibijejwe vyo bigezeho kugira tubafashe kubakurikiranira. Ubwo rubanza twebwe twabihaye intwaro, no kuvuga intwaro ba mustantere ba buramatari bose barakurikiranye ibintu gushika uyu munsi, bakavuga ati abanyagihugu byo bavuga n'ukuri nibahabwe umuzibukiro. Mugabo umuzibukiro no twarindiriye gushika n'uyu munsi twarawubuze. Jambo mugenza